Ku mazina nitwa Alexandre Niyubuntu, akaba ari jewe ndamutswa komisiyo ariyo ihayitegura umunsi mukuru cyangwa twokuvuga ati ni event yo gushira mu ngiro imbono y'integuro y'imburakazoza ya 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Muri make iyi event yategurwa na diaspora burundese. Rero uko muba diaspora burundese n'abantu bakorera mu gihugu bakongera bagakorera no mahanga, ariko no munsi ahigeze ishimikiye cyane kuzana imburakazoza mu gihugu. Kira muntu wese ahari uri mu bihugu bitandukanye akimvamo yuko ategerezwa kugira icakoze n'icamaze mu gihugu ciwe c'amavukiro, ndetse n'abari bari hariya bamaze imyaka n'imyaka kumva ati twafise amaraso y'u Burundi, reka duterere umuganda ku gihugu catwibarutse. Rero amahiga bazotangura kugira igenekerezo ya 16 yahere mu ntara ya Buhumuza, yaje mu ntara ya Butanyerera, yaje mu ntara ya Gitega, yaje mu ntara ya Burunga, hanyuma yahereze mu ntara ya Bujumbura yagutse. Rero abazohigara mu mico itandukanye, abazabambere bazoshimirwa, hanyuma abambere nabo ku rwego rw'igihugu nabo bazoca bitabira amahiganwa ya nyuma yazoba ku gihe 27 Bujumbura, kandi bace bahabwa amahirwe yo kuzoza gutsamisha ku munsi wahariwe abenegihugu bakorera amahanga, ari yo ico yise semaine ya diaspora. Rero twamagara abenegihugu abatari babitahure neza bashikire imbono ya Sebarundi ya 2040 2060 igihugu kizoba cifashe kandi giteye imbere. Akoze kwiga kwiyandikisha bisaba iki? Aho ni kuruhande rw'abahiganwa, hama ku ruhande rw'abenegihugu nabo baza kurorera canke baza kuraba uko impano zabo zifashe basabwa iki? Kwiyandikisha ni ku buntu, kandi kwiyandikisha nta myaka iri limiti hari. Ni kuvuga umuntu wese afise impano arahamagariwe, yaba umwana, yaba ukuze, yaba umutaba, yaba mutamakazi, abo bose bahamagariwe kwerekana impano zabo, na cane babicishije mu nkingi z'imbonakazoza. Rero ntaco bisaba, ariko abenegihugu kandi nabo kuba bahamagariwe ni kuza kugira ngo bumve ico duhamagariwe twese uzo munsi nk'umwenegihugu, kugira ati mbe je kugira ngo nditwe inkingi y'imbonakazoza nokora iki, ntegereza gukora iki, mbe bameze gute. Naco gituma twateguye amahiganwa kugira ngo bice mu ndirimbo, abatashoboye kuvyumva ngo babisome bavyumve bice mu butumwa bw'indirimbo n'ivyese eka n'amarese atandukanye. Nakoze ingano riko ratunganywa n'abadiaspora, mugabo hano mu Burundi hasanzwe hariho abaguze tunga canke abandi bantu baba bashaka kumenyekanisha ivyabo mu gikorwa nk'ikinya kiba gisanzwe gihuza abantu benshi babifuza ko bashobora kuza ku branding canke kumenyekanisha ivyo bakora. Basabwa iki canke n'akahe kamo ngo batera uburenganzira bwabo baragutse? Nakoze cyane ni kibaciya gose, ahubwo abaguze atunga nihiganwa kuko bivuze ryateguwe n'abarundi baba inyuma y'igihugu, bakorera inyuma y'igihugu, kandi bakaba bafite n'imirimo yabo barangurira mu Burundi nk'uko bari abarundi. Ni kuvuga rero hariho akarusho, kandi ni byiza gose umuntu wese yaba uba mu Burundi, yamuguze atunga, yamudandaza, yamukozi wa leta, ashobora guterera agacumu k'ubumwe muri amahiganwa yateganijwe n'abarundi bakora amahanga bakamahanga, ku buryo akarusho karimo uzoba afise nk'akarorero, ufise uruganda kanaka ukora ibintu, ufise ibidazo vyawe ukeneye kumenyekanisha, mu gihe watereye agacumu k'ubumwe urafise amahirwe yuko nawe ivyo bintu vyawe ukora bishobora kugirirwa ama publicité aho baba ari hose mu gihugu cose ndetse no mu mahanga. Ku bijanye no kwiyandikisha naho biroroshe bose, hariho nimero zo kwiyandikisha, kandi nimero nimwe yonyene 7715 7715 ashaka kurika message, ashaka kuyandikira kuri WhatsApp, ashaka telefona kuri WhatsApp, hari umuntu ashaka kumwakira akamwishura. Rero kugeza no munsi yacabandanya kugeza ku munsi wa nyuma waho amahiganwa azotanguye, kuvuga itariki 16 nimba ruzo ari Buhumuza akamenyera ngaho nyene ari kuri kwiyandikisha, hanyuma akaja amahiganwa nk'abandi. Mu kwiyandikisha rero uyandikisha mu byo ushoboye mu mpano office, ariko ukaba uri umete ikintu nzokora nzocerekana nshishije mu butumwa buzoserura imbonakazoza y'u Burundi tugeze kuri munsi ya 2040 2060. Nimba ufise impano yo gutwenza, nimba ufise impano yo kwerekana ivyese, nimba ufise impano yo gucapa, nimba ufise impano yo kuririmba,
ikintu cyose ufisemo impano wati iki kintu ndashaka gushishamo ubutumwa ugashika ukerekana imbona kazoza ico cyose kiremewe gushikana. Rero ni kwiyandikisha, abantu bari bariyandikisha, nimucike imvutu kuko amahirwe nayo umuntu ushobora kuza kwiyandikisha utevye mu ibintu vyawe bikaza kumugaragaro ugasanga impano yawe irashigikiwe mbere kuvanye ngaye gushikana n'ahandi, basanga Burundi bwacu buriko buratangazwa, buriko buramenyekanishwa biciye mu mpano kandi biciye mu nkingi z'imana kazoza ya 2040 2060. Uko rero murawe ikaze muyandikishe muri benshi, nta byo kuca ku ruhande canke hirya, ufise amahirwe uzoyasinda kandi bisigura ngo n'utazoba bayi wa mbere ngo ico zo yashikirije bizokwerekana impano yiwe kirafisa abashije kwigisha. Murakoze.